Makaristeri uri umwe mu barundi bake bashoboye kwirabira imbona nkubone urukino rwa Cameroon. Ubu tubwira urugendo ahubwo rwatanguye gushika imbere y'urukino nkawe nk'umufana. Novuga yuko twari dufise umwuka mwiza kwanza kuva dugishikariya Garua abakinyi bari biyumva ko batsinda. Novuga yuko nanje ama interview nagira naguma mvuga ici c'est Garua, c'est l'histoire qui va s'écrire. Mu gace mwari muri kumwe n'undi murundi umwe ari we mupadiri. Wiyumvise gute uri muri babiri muri ko mufana mu gisirikare gihugu ahandi hose aba Cameroon? Novuga yuko ndabimenyere kufana ndi mu bantu benshi kandi nkabazima. Ko namfise ikintu cyo kubasamaza nkagira ibintu bituma batavuga bo kwandashimira padiri ahari abari yagarwa yerekanye nawe ko ashoboye gufana kandi twarafanye nibaza ko makamera yaguma twerekana cyane ni kumva yuko ijwi ryanje ryashika muri stade na Vuvuzera twabona yuko turi babiri ariko turi benshi. Urukino rutaratangura abafana bo muri Cameroon bakubwira aya majambo bavuga mu gifaransa bavuga le Burundi c'est un petit pays, c'est pour cela que dans 15 minutes le match sera fini. Ariko nanje ngatwe nkabwira ça sera l'histoire qui va s'écrire ici à Garua. C'est le Burundi qui va se qualifier. Iminota 15 ya mbere Uburundi buko bukina neza wowe na padiri mwiyumva gute muri stade? Nukuri twumva yuko nitwe twujuje stade. Padiri yari ufise umunezero wabona yuko yinje mu mudi sasa yo gufana atabiro by'ubupadiri. Je nabona yuko sasa ahubwo ni Imana yamaye n'ijwi yindi y'abantu amajana 200 twabona yuko byose byashobotse. Ndiko ndabona yuko kandi tumaze kumenya yuko 0-0 ubusa ku busa tuzoba twikarifi. Nabona yuko Coupe d'Afrique umuryango tayari. Igice ca mbere kiraheze Uburundi biko bukina neza cyane match abafana baba Cameroun bakubwira gute? Baguma bavuga tu dis la vérité, vous jouez bien. Maintenant nous serons avec vous le deuxième mi-temps. Igitsindo ca mbere ca Cameroun kimaze kwinjira wewe nk'umufana wiyumvise gute? Bana nibaza ko amafoto ya padiri kwanza imbere ya jewe mwabye ko padiri yaciye ahinduka aracika intege jewe narose nacendo nka sasa ibigeragezo ingwano yari ingwano kubera aba Cameroun amajambo bakoresha ko bagomba baze kushikira bace batangura kusuka amazi abandi barondera utuntu bankubita uducupa ajye umufana ahurana byinshi nukuri byamfasha umwanya kubera nitahure yuko eske cinjiye gute ariko uri umufana urabyifatamwo neza ukaguma umufana ko rubona yuko byose bishoboka ko twogombora. Urukino ruraheze Uburundi buratsinze 3-0 aba Cameroun ho bakubwiriye ahubwo no babwira kuva tuvira Garua tugenda Douala no kukibuga c'indege ca Douala bakeza Barundi nukuri benshi baguma bavuga yuko Uburundi mu myaka 2 iri imbere izobira igitangaza. Wowe nk'umufana mwiteguye gute gushikira mu giseke gihugu? No babwira abafana ko ahubwo nibacika intege nibabona ibyabaye Cameroon bacika intege bavuga ngo turahevye inamba mu rugamba y'umupira w'amaguru. Ubu ni wageze sasa kubera umukino twakinye 45 tugiye kwikosora nukuri dukine neza yizi match zibiri amanota 6 uko mbona ishavu ry'abakinyi bacu ndibaza yuko bagiye gushimisha Abarundi mu rusange. Tubashimiye Namwe turandashimiye akeza kandi mugume mushika kuri.